Finesse HM. Singwara n'ubumuga ni ibintu bisanzwe tu. Oh yes. Nuko nigeze mbona umuntu sinigeze mbona ibintu nkamwe ariko muri byose Kristo ni mwiza. Yes. Uzocunga umwana akivuka arira cyane. Cyane abafite icazovamwe mu kanwa. Of course. Abantu benshi je bavuga ko narira amasaha 4. Nuvo nabaye plus développé gihe naja ku ishure. None natangwa kubona eske nshaka iki? Imbere yanje ni hehe? Hameze gute? Hari gihe kimwe tuzoririmba twibutsaho twavuye ko ari habi. Hari gihe kimwe tuzonezerwa twibutse ineza twagiriwe n'Umwami. Uwiteka yakoze buri budasanzwe, niyo mpamvu turirimba dushima. Uwiteka yakoze buri budasanzwe, niyo mpamvu turirimba dushima. Inganji yiwe niyibiya vyuze Uwiteka. Abakazi tujane bakunzi ba Step Media turabaye kaze turabamukije cyane kabisa. Urabona neza yuko ibintu bimeze neza. Ni Fabere Burundi canke ikirange kiri umwe. Urabona neza yuko uno munsi ari umunsi budasanzwe cyane. No munsi nabazaniye look igitandukanye kabisa niyo mwana mumenyereye. No munsi aho ubona neza yuko ya muziki mpana ndabaha iri background. No munsi ni live. No munsi kabisa no munsi dasanzwe. No munsi w'ibyishimo n'umunezero. Ndabapfinde rero umuntu ariko aravuza uno muziki basha. Imana yubawe cyane kabisa. Uno muntu ku bantu bazi impano ya Niyo Bosco, ni Niyo Bosco wo mu Burundi iwacu. Nuko mbere yuko tumwakira reka tubanze tubasabe mugire subscribe kino kiganiro mbere yuko mukirabo mubanze mugishikane kure cyane hashoboka kugira ngo ubuno butumwa tugira tuhabwe ebana tubusangire turi abantu batari bake. Reka namwakire umusaza. Ndakwakiriye cyane ngo Step Media. Murakoze cyane. Ego umeze neza? No kuri ndashima Uwiteka Imana. Yes, nuko kuba takuzi urashobora kwidondora. So ku mazina nitwa Niyo Gushimwa Finesse HM. Bro, no musitambwe kunyiza mu mavuta neza kabisa. Nuko uriko uravuza guitar, ukavuza wongera uvuza na piano. Nasanze uriko urategura by'ama beat ibintu bya bene uko oya. Hano usanzwe ukora n'imiziki. So ndafise umugenzi wa inshuti bimfashamwo ariko sije mbikoreramo cyane ntabwo jewe ndeje gutanga ibyumviro na cyane kumva yo HM ni House of Music. Yes, of course nanabibonye hano. Jewe ndinzo y'umuziki kabisa. Nuko ariko turabona neza yuko mu makuru dufise kandi niyo ni ayo kuri nayo kuri usanzwe office n'ingwara yo kutabona. Yes, ego ya singwara n'ubumuga ni ibintu bisanzwe tu. Oh yes. Nuko nagomba dupartage gato. Ubuno ubumuga bwo babwo bafashe ryari byagenze gute? Navutse uku nyene mu mbona vya kweli. Navuga ko navutse uku kuko sinigeze mbona umuntu sinigeze mbona ibintu nkamwe ariko muri byose Kristo ni mwiza. Yes. Umuziki nawo watanguye gute? Byagize gute gamuta? Washobora kutubwira? Umuziki nawo hereye mu nda kwa mama ncuranga. Naravuze umuziki so nkuri yanje n'urugendo rurerure cyane. Uzocunga umwana akivuka arira cyane.
cyane cyane abafite ico azovamwo Yeah, mu kantu. of course. Abantu benshi jewe bavuga ko ndize narira amasaha 4 ndamutse ndize amasaha adakuye sinahora. Of course. Ubwo rero urumva nariko namye ndepeta kuva kera. Wari kuragira travail yijwe. Ego mugabo nuvo nabaye plus développé gihe naja ku ishure. None natangwa kubona eske nshaka iki imbere yanje ni hehe hameze gute cyasanga rero ngabere y'umuziki niyo iri kunyoboka biteye ubwoba. Bro uri kurabikora neza cyane kabisa nuko apare yibyo usanzwe ufite indirimbo kanaka nyinshi umaze gusohora. Yes ni imwe izindi n'amakavers nagenda akora. Yes no munsi nshaka ko twiririmbira bro, nshaka ko twiririmbira. Welcome. iyo nyene ya icambere duhere ku ndirimbo yo wawe amakomva turaza kuza kuyaririmba hanyuma. Yes. Okay. Sorry. Hari igihe kimwe tuzoririmba twibutsa aho twavuye ko ari habi. Hari igihe kimwe tuzonezerwa twibutse ineza twagiriwe n'umwami. Uwiteka yakoze buri budasanzwe niyo mpamvu turirimba dushima. Uwiteka yakoze buri budasanzwe niyo mpamvu turirimba dushima. Inganji yiwe niyibihe byuze. Uwiteka abakazi tujane. Inganji yiwe niyibihe byuze. Uwiteka yakoze buri budasanzwe. I did. I did. Yeah. Okay. So nuko umunsi wa mbere uronka indirimbo byari byagenze gute? Hari habaye iki? Ndibuka umunsi nari kino ndirimbo nari ku ishure hari kwa gatandatu. Naravye ndavuga to ubuzima nariko ndagira development y'ubuzima. Of course. Ko shaka kuvuga ati n'ubuzima no buvuga gute? Yego. Ndene ubuzima ni iki? Yes. Cyasanga ujya uko abantu twibaza ku buzima uko byibaza ko ariko biri. Yego. Ujya siko biri. Kuko abantu tunyaruka kubona ibibazo cyangwa problème dufise cyangwa ibyo tubuze. Yes. Nibyo dushaka. Of course. Ahubwo zibwo buzima. Come on. I mean ko ubuzima ari Kristo. Yes. Tuzobwa ko ubuzima ari Kristo wenyene. Ni nayo umuntu avuga ati je ndagiye ndateye intambwe ngiye muri Amerika. Atabishatse ko favor y'ibitagukurikiye ugenda ugaruka uko wagiye. Aya. Uvuga ngo ngiye kurondera ubuzima. Hey guys, ubuzima ni Kristo. Nta wundi, nta n'ikindi, nta n'iyindi nzira. Come on. Baje kuvuga ngo inzira y'ukuri nukumenya wabambwe ko ari we Kristo. Yes. Ubwo nibwo buzima rero. Yes. Kuvuga ko hari igihe kimwe tuzoririmba twibutsa twavuye ko ari habi. This is the life. Yes. Hari igihe kimwe tuzonezerwa
twibutse neza twagiriwe n'umwami. Yes. Aha iyi neza nashaze kubya ni kwa kundi ubona situation zawe ari noire gusa ari ibintu by'ibifru. Ijoro rimwe umunsi umwe isaha imwe ukisanga byabaye blanc, ukisanga inzira yabonetse, inzira yapasutse. Haleluya. Rero nacavuga ngo inganji yiwe niyibihe byose nukuvuga na kera nunu munsi no mu bihe bizoza witeka yakoze idasanzwe. Indirimbo iki bivuye bro no munsi mwiza cyane bro no munsi kabisa. Duko watubwiye yuko wize n'amashuri. Yes. Hari igihe umuntu yafise ubumuga kanaka usanga mu kibano umenga ntibamwakira neza. Iki mwizahe challenge wagiye urahura nazo ku byerekeye ubumuga bwawe haba ku ishuri cyangwa mu kibano? So ndenda bitahura no kuba byarabaye ni sawa kuko mu byo umuntu agenda aracamo niho hava ubuhanga. Okay. Niho hava ikintu bitwa ubugabo. So umuntu atabona natashoboye, umuntu atabona no kuguma mu nzu, umuntu atabona nk'abo utabona wokora iki, woshobora iki. Reka jeno sho no kuvuza ndibuka natanga kuvuza ingoma nahereye kuri battery. Ndibuka mvuye ku ishuri ntashe nabyiye bagenzi banje murazi ndabyiye ndazi kuvuza ingoma. Wowe ushobora kuvuza ingoma utabona uvuza ingoma gute? Antuke manishime ko batabitahura kuko igihe babibonye nabibaye niyo baje batahura ubukuru bw'Imana cyane. Okay. Yes. Rero no kubituba ko Yesu ashime ko biba buriko baradutegurira heza cyane kure cyane kabisa. So rero intambamye ntizobura ntibyoroshe mugano vuga ngo byari bikwiye. Apore nene nace vuga neza ngo ntibyari byoroshe ariko byari bikwiye. Oh yes. Rero Imana ishime ko byabaye. Yes. Ko musubuno bwa ngo nduwo ndiwe kubw'ibigeragezo n'amagorwa. Yes. Nagiye ndacamwo hari experience y'ubuzima umuntu agiye aragira. Yes. Kandi Imana ishime ko naragiye kubishiro ko yanyigishije byinshi. Yego. Rero mva ko atabintu byinshi shatse kubivuga ko ishibaza. Mugabe n'abamyizo zarahabaye. Yego. Mugabo n'Imana ishime ko zabaye. Yes. No kuvuga ntiwishimira intambamye. Oya, je nishimiye icyo Kristo ari kubuza. Yes, ndagitahura cyane kabisa. So, nuko mu mashure wize uvuze ko wigena n'abantu babona na utabona byagenze gute? So nize kuri abantu beshashwa kuba hari abantu bahazi risekanura igihanga. Bwa mbere twatanguye twiga turi abana batabona gusa. Mu nyuma rero aza kuza ikintu bitwa education inclusive. Turabakombine ababona n'abatabona. Yego. Ibidasanzwe bice baratangura kuba. Kabisa. Byagenda gute kugira ngo ushobore kwigana n'abantu babona utabona? Byagenda neza ko bwari ubuzima bwanje. Byagenda neza kandi cyane kuko nkunda kubwira abantu kimwe. Nanakivuze no mu ntango. Ibi ntaco bitwaye no bito cyane. Yes. Rero hari ikintu bitwa ubwenge Imana iba yarahaye umuntu. Yes. Kuko mwishoni ya maîtrise amaso abafasha kureba kuri tableau mugabo ubwenge nicyo kintu cyambere kizana improving cy'ibyo umwigisha ariko arigisha. Ariko byari bimeze neza ko nari mbizi ubwenge. Yes. Nawe nabona na cyane n'ubu nawe ntabona mfite ubwenge nawe no kuguriye yareka byari biryoshye. Yego. Byari ibintu byo twaragira urwado bwa ibintu kandi tuzoshobora. Yego. Ababona bazuza kutugura mugana sanze yuzi ya mbere iryoshye. Vyakweli? Yuzi ya mbere iryoshye bakubwira n'umuntu abona neno kacumurusha amanota. Yes. Okay, mu ndirimbo z'amakava umaze gukora niye ndirimbo yakuryoheye kuruta izindi zose twituririmbira? Yarasezeranye kona bimisozi
yonyiganyiga shamikabaho mu rukundo rwiwe n'isezerano yagiriye ritazovaho namba nzobaho mu rukundo rwiwe Imuzibera yarasezeranye kona w'imisozi yonyiganyiga shanyikabaho urukundo rwiwe n'isezerano yagiriye ritazovaho Imana ko yasezeranye ko nta imisozi nta bantu mwese mwogera naho kuva na mama bavuga ati Finesi naho tukuze we yavuze ngo nzogutora mwana wawe Yesu ni mwiza naje hejuru birakunda biramuranyubaga situvesi ya kabiri unegere mwiza iyo nemerewe mubigirageza samunzitayeho ikihaguruza umva hano hantu kikaminege nuko nibuka Zumeba murukundo Oh yes Oh bro Imana guhezagire cyane bro Nuko ndarengewe ariko Yesu ni mwiza kandi ni muzima cyane kabisa ndiko ndabona ubukuru kabisa bw'Imana biciye muri wowe Finesi yes nuko umuta tukiringaha nyene ndiko ndabona neza yuko uri expert yes mu byerekeye kuvuza umuziki umuntu ashaka kudupartage hari abantu benshi bariko barakurikirana kino kiganiro nabo bafite ubumuga bwo kutabona bipfuza kumera nkaho mu kuvuza umuziki vyaje kugira ngo ushobore kuvuza umuziki nk'uko bunko Imana kire mu muntu imuremera ubuzima bwa continuity yes ire mu buzima bwa entertainment come on ushobora kuba utoba umunyamuziki nkande muguka sanga udetwe mugutwenza ugasanga usinga bari comedian yes so ugasanga uri comedian ugasanga uri mu event planner arano afise ibitekerezo kandi ntabyo bazi ko bafise nabo ushaka ko kumenya ikiri muri wowe neza ego itekerezeho tekereza uvuga ngo esti jewe ndinde maze gutora uriwe ni gutumba abantu nkanje baba niba nako je ndi umunyamuziki cyarifuza kubandira ukunda abanyamuziki baba ubuzima baba maze gutora ubuzima abanyamuziki baba okay naje nyine ko ndabyinjira musasa nzogenda gute discipline rero sasa okay ikintu wese tunanira ni discipline principe kuko tukweza principe cyo ni kibazo so rero kitizanje mu mezi nkanje akakabazo kabajeho Shababira ko nyene mu meze Christopher mwana yes kandi ushobora kuba ubuze ukuguru canke ubumuga bw'amaboko canke ubundi bwose kanaka bwabo hamwe n'ubwo bugwayi bwawe n'ubumuga bwawe ngaho nyene Yesu n'umwami yes itekerezeho gusa mara kwitekerezaho ukamenya ati ndinde
ninde uza kumenya uburiwe ibindi bintu cabiyi of course nizo zibikazarama ewa yes uravuze ati ikintu cya mbere nyamukuru ubanza wibaze ati mbega jewe ndinde mbega nabaye uku bigenze gute ubaye inota abantu nkanje babaho yes so hari abantu benshi bakunda kwibaza mu bibazo byinshi cyane bavuga ati none abantu bafise ubumuga bwo kutabona ako koko baragira mariage we mariage uyibaza kwiki mariage jamwe mariage radio anakujina naseka yes hey guys umbagiye umuntu wese imana yaremye arakeneye umuntu amwita of course yego urukundo ni byose urukundo rurihangana yeah urukundo rushira imbere uwundi urukundo ni kwishira mu kibanza cya mugenza yes urukundo ni byose mariage ni nziza kandi bavuga ko mariage papa wo mwijura tayire mwebwe mubona mwene yego ukeneye gukura kabisa bonane nazo bagira mutamu yeah na kabisa ikintu cyiza cyane yego nibaza usura kubwira hey yego yes wirigwe neza ugira umunsi mwiza yes tagagaruka mwiza abantu kuwe neza atukuruba yes tukiri ngaho nyene gabuta ofise urafise umukunzi nafise umukunzi yes umukunzi wanabwira umukunzi wawe nafise umukunzi mwiza cyane umukunzi atambabaza umukunzi abandi mwese mumemukiye sindi muri esprit sindi muri mu by'umwuka ande mu by'uburyo buboneka yes ndabwira umukunzi wanjye noneho nakavuge sinabwiye ndakavoma nabwira umukunzi wanjye yego dutemu umukunzi wanjye nitwi ryanjye bro kuko yunyivuka aca atangura amemutira mpaka mvuye yes umukunzi wanjye ubundi niyaza nzoba Nat, ubu tuvugana ufite abayegise bangahe? Abayegise je n'abayegise ngira. Nturakunda kuva? Nturakunda? Ubu ni bwo ubuzima bibaho. Ngira ngo ni experience kanaka. Yes. Bino ko betabaye muri Yesu nashi. Amina yamayaje twaragiye guca mu kunda bino y'abayegise yego nabyonzi yego ko jendi mama abana banje yes nkabivura yiwe ya mbere ni bango monda kabisa jenda zikuba kubona neza ngaha werindura ama feedback ahubwo mbere wanashaka mu kurangiza uraza gusigana nimero yawe kugira ngo kurondera wozombwira okay nta kibazo gusa nibaza neza ko ni nimero yawe twayitisha ngaha atakibazo kuri screen za Step Med. Yes of course nuko mu kurangiza kuko ntitwaje kugira ngo turambire abantu ahubwo twaje kugira ngo dutange ubutumwa ku bantu bifuza kumenya finesse ninde nuko uko biri kose bamenye bike mu bikugize yes twashaka mu kurangiza impanuro wotekerera abajene bari muri generation yawe Jambere, legend como yes. Yes. Yes, of course. Yes. Yes.
ana umukozi w'amahoro n'akora ibyo na cyane cyane yego ubwo rero ibyo babwira ngo kuri Imana nk'abazofejo ibindi byose ni inyongera bigane gukorera Imana bigane kuba mu nyunga z'Uwiteka byose ni inyongera kandi nabitugabiye none yes of course ibindi se ko mubi ibindi rero usanzwe wizwe neza cyane kabisa yes finance mu kurangiza twashaka uturirimbira akaririmbo kamwe cyangwa tubiri cyo twimanukira yes come on yes come on nyemerera nakubwire ko ndagukunda nyakira yangasiwe nawanyena 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 nyemerera nakubwire ko ndagukunda nyakira yangasiwe nyemerera nakubwire ko ndagukunda nyakira yangasiwe nawanye nawe nikuza nyemerera nakubwire ko ndagukunda nyakira yangasiwe nawanye nawe nyemerera nakubwire ko ndagukunda nyakira yangasiwe Kristo mwami papa wane nawanyena yes nuko wana ya ogira tutemwa kandi kamwe okay nuko wana finance reka tugushimire cyane barakoze cyane ego mwakoze n'ukuri byari byiza yes byari biryoshye cyane akari sindabifata na interview nyizi yes kigiye gushikira bench muri tele yaguze abwe neza yes kumbi gicukire n'ikiza kino interview yes of course irekure kugakano ka neza cyane yagiye so nibaza neza yuko n'ikindi gihe ndazi abakunzi ba Step Media bazokongera bakunome ndabizi neza ahubwo mbere nivyo byanakunze so turagushimiye cyane amina so guys bakunzi ba Step Media yari finance worship wanyu umukozi w'Imana kabisa bone neza yuko yari kuratuyagira byinshi bidasanzwe naho yavuze mu ncamake ariko abafise ugutwi ko kumva bumvise icyo mwemu abwira amashengero n'umusore akiri muto n'umusore akiri muto bone neza yuko afise byinshi cyane no kuvuga no mwita nk'isandugu ya Kristo abone neza yuko atwiganiye ibintu bike cyane mu byo Kristo amaze kumukorera afise byinshi yo mukorera twoyaga nitwopfa duhejeje so guys turakunda cyane mubandanye muri subscribe kino kiganiro mugishikane kure cyane kugira ngo imitima ya beshi ibandanye gushikama ibandanye gukizwa ibandanye kuhimba izina ry'Imana atari kubera ko
bafise ubumuga kanaka murabona ko na Finesse afise ubumuga bwo kutabona ariko avuga ati Kristo n'umwami even ivyo byose byo bihari ariko Kristo n'umwami so guys turabakunda cyane mubona nyugira ibihe byiza ciao ciao